Nkuko vyari vyatangajwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ko ibagwa ry'ibitungwa rizotangura kuri uyu wa gatatu mu gihugu cose, mu gisagara ca Bujumbura baba bayangayanga, abadandaza b'inka eka n'abaguzi bari bazindukiye ku macuniro makuru ari muri zone Kamenge. Yamara nkuko twavyiboneye abaguzi n'abayangayanga nibo bari benshi gusumba ibitungwa bibagwa. Igihe twahashika hari inka 17 gusa akaba arizo zahavuye zibagwa. Abayangayanga barakenguruka ko igikorwa co kubaga casubiye gutangura, ngo bari mu bukene budasanzwe, ubu ngo bagiye gusubira kugaburira imiryango. Amazu y'abandi twari tukiriha prema naho twahora twikora harahanyene, mugabo urabona nk'ubu bunye prema byarahagaze, mugabo turavuze icyizero twashimye no kuri ingingo yafashwe ko discussion gukora guhabwa icyubahiro. Ubu muhira nta bufuna ronka, nta munyu naronka, nta mavuta naronka, ubu ngiye kuronka n'uwo munyu wa majana 2, ngiye kuronka nayo mavuta y'amajana 5, nimo bizobandanya. Nane ubuzima bwanje bugiye kubandanya. Ndawukengurutse rwose kuba bisubiye gufata imbugita nk'abana. Ndizeye Leonari aserukira abayangayanga nawe arakenguruka, amenyesha ko habazwe inka 17 mu gihe mu bihe bisanzwe hahora habagwa inka zishika kuri 50 mbere n'izirenga. Umunsi habazwe inka 17 kandi ku munsi wa mbere twakiranye akanyamuneza gakomeye ku mahirwe leta yaduhaye kugira ngo umunsi wa mbere w'intango zo kubaga turiteze izisubizo kuko twacarindiriye izindi zikiri mu mihigo itandukanye nk'uko leta yabisabye kugira ngo zitunganye n'abaganga babijeje. Mu Kirundi bati bamwe bararira abandi bakaririmba, naho abayangayanga bakenguruka, abaguzi bo suko kuko bavuga ko babuze izo bagura, abazironse nabo bakavuga ko ibiciro biri hejuru, no kuvuga hagati y'ibihumbi 11 n'ibihumbi 14,500 ku kilo ku macuniro. Bakibaza ko ku isoko ikiro c'inyama gishobora gushikana ibihumbi 200. Rero mucamake aha ibintu bimeze neza. Bimeze neza kubera inga ninge abaguzi ni benshi. Ico ni cambere. Kigira kabiri inga byanse ko zimanuka. Ibujumbura ndamararo dufise. Wabona anga Ibujumbura ndamararo dufise inga tuziteze ko ziva ruguru zikaza nga. Ova rero abari bazifise byanse ko zimanukana, kumbure ingorane bahuye nazo. Niveau administratif ahandi urumva mucamake nuko bangu bahejeje twe twazibuze ariko abandi araho aranguye 2500 aho nyene akaronga umuha 11000 waronse wa 11000 akaronga wa 12000 ubu aho bigeze ubu umengo zigeze kuri 13500 14000 aha nyene ituzi ku masoko abazifise bagurishanga bazagurishanga ico ndaco tuzi kubera umwe wese nibanga yiwe ariko ibeyi tumenyereye nga ni entre 9800 na 10500. Urumva niyo be tumenyereye nga. Urumva akazi karahagaze turi kuri 9800 à 10500. Ariko no munsi ubu amatu yadusumira ko zigeze kuri 13500 14000. C'est prix de carcasse. Ahanyene. None ku masoko nangahe? Ayo ni point d'interrogation. Ubaza uzifise. Na somo ku umwe azifise aze avuga ati jewe ndazifise nzogurishaya. Twasanze aho dushikiye dusanga hari akazi gake dusanga ntidushobora gukwirwa bivanye n'igitigiri cy'abantu kibaba bahari, tubona yuko ibitungwa bidashobora kudukwira twese. Kuvuga rero kurya ari bike niko uca usanga bigoye no kuronka. Ugize ngo kironse uca usanga muri ko murakinyaranira na kanaka, uca usanga ntivyoroshe ingene ukironka. Je nabuze. Mwomenya ko ingingo yo guhagarika kubaga ibitungwa yari imaze amezi 2 ikaba yari yatumwe n'ingwara y'inyonko y'ibitungwa yo mu kiyaya ca Rift, ituma umuntu ariye inyama y'igitungwa kigwaye nawe ashobora kwandura iyo ndwara.